ikintu cagarutsweho hano n'abantu benshi ni ubusambanyi. Nibyo byinshi biri muri ziriya mpapuro, ni ugucana inyuma kw'abashakanye. Kandi hano biraregwa abagabo, wagira ngo abagabo dufite uburenganzira, nyamara n'icaha ku bakristo. Ikindi no muri society isanzwe ntabwo ari ibintu byiza. Tekereza ko gusambana biterwa n'iki? Gusambana biterwa n'ibintu bitandukanye. Icambere coco biraterwa na carence affective. Umuntu ko yabayeho nta affection yaronse cyaguma yirondera. Mbere naratanze ikiganiro kuri RTNB mvuga ibijanye na carence affective, mvuga n'ibijanye n'amakrize affective. Kera mwarumva ko bavuga ngo ingwara y'urukundo, ngo umuhungu ngo arondera umukobwa ngo ashaka, mugabo ni la quête de l'affection. Umuntu wese arafise ico twita réservoir affectif. Ni nk'agasaho canke isanduku Imana yaturemanye y'urukundo. Guhera ukiri munda gushika uzosaze naho womara imyaka 100, ubu gikeneye gukundwa, guhabwa affection. Sinzi ko mwari bwabone bajya batamakazi ba ruguru, abana bose bamanutse kugira manifeste ko akeneye abana biwagira iki? Ntiyigwaza, ubwonko burahindura umubiri wiwe ukamera nk'uwugwaye kubera ubwonko ntitubuhenda. Urashobora kuvuga ati merewe neza, mugabo ukakubwira buti no, kama maherehere kubaga damu amahegra kibroka, hakaba sterilite, ukabura itiro, ukavyibuha cyane cyangwa ukagira iki, ubwonko ntubuhenda kumerewe neza atari byo. Iyo kete affective rero irashobora gutuma umuntu aguma aronderera hose. Ico ni cambere. Cya kabiri, les réseaux sociaux. Telefone yaroroheje, bon ntituvuga kuresha canke kureshwa ku bantu bamaze kubaka, babyita gute? Biroroshe kuganira kubera ibijanye na sexualite birakogwa ntibivugwa, muga ku telefone biravugwa. Ibyo rero byaruguruye ibintu ku buryo umuntu mushobora guhura mwibarabara ntimuvugana, ariko ku telefone aka message nakandi biroroha. Ibyo byaraxereye. Ico kintu ica gatatu, kubera ko mu ngo abantu bahura bahujwe n'ibibazo, muga bashika mu buzi canke ahandi akaba ari ugutwengeranira. Sinzi umuntu umwe yigeze kuvuga tubonye abantu babiri bari mu modoka, umugabo n'umugore bagenda baratwenga, ntaba ari umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe, sinzi ko ari ibyo. Murambaza madame iyo turi kumwe tukagenda turatwenga, shana nturi madamu wanje rero. Urumva rero kubera baba bavuye muhira babona ibibuzi biki, ariko uwundi wewe bahuriye hariya anye, bafashe ibibazo byabo, umwe abisiga muhira uwundi muhira, ucumenga uwo muntu abonera ngaha aramukunda. Mugabyo boneka nawe mubanye muri bwa buzima, kuko bose bafise ibibazo. Ibyo rero biratuma umenga umuntu icabura muhira agiye kukirondera ahandi. Hanyuma abagabo bararegwa ngo amabanga yo mu gitanda bayakora nabi. Sinzi ko ari ibyo, ariko nta n'uwabyigishije. Mugabo abadamu barabitubwiye umunsi wabo ko ngo mwabicishije umuriro afete ngo tukagira amakosa nayo kutabyiga, hanyuma mukagerekaho kutabyiga. Abagabo bari hano, haleluya. Topic y'ubutaha ni sexuality, nico tuziga conyene. Abadamu yahenze ko bahita bankomera amashina. Harimwo rero n'ubugwayi bwo mu mutwe. Hariho ibyo twita ama obsession sexuelle n'izindi ngwara zishobora gutuma umuntu aja mu busambanyi. Hariho rero nico twokwita la transmission génétique des démons. Asambana nka sekuruza, akubita umugore nka yinarume. Murabyumva ivyo bintu vanye n'amaraso umuntu avamwe. Nukuraba rero ahanini
ikibazo kibitera mugabo ibyo byose n'ibintu bishobora gutuma habaho kurenga ibigo. Murakoze. Ikindi gituma haba trouble sexuel, mwibuke ko imyaka itamera kimwe. Iyo umudamu yinjiye muri menopause, bamwe ahora konje kandi turi Bujumbura hashushe, undi agashuha akabatogota. Ikintu ca mbere gipfa ca mbere ni imibonano mpuzabitsina, kurangura amabanga y'abashakanye. Mu gihe abagabo iyo akuze kuri iyo myaka yongera kumera nk'umujene w'imyaka 15, ababishaka cyane cyane cyane. Niyo mpamvu muzabona batama bamwe bagendana n'udukobwa dutoya, babyita demodomiti muri psychology. Demodomiti hanyuma nagira ngo muzaze nyene twige uko twakemura ico kibazo, bizadufasha kubaka ingo neza. Ikindi kibazo twabonye hano gikomeye ntari bugarukeho cyane, naco tuzakorera topic yihariye, ni ikibazo ca communication. Hari abantu batakivugana pe, niba bakoresha inyandiko, niba bakoresha mu Kinyarwanda tubyita amarenga, kajya kebuza. Sinzi ukuntu mubigenza, ariko hano twabonye ikibazo ca communication gikomeye. Hanyuma communication batangira kuyigisha abana bari mu nda bataravuka. Umuntu akazagira imyaka nk'iyo ufite ari umuhanga muri communication. Hanyuma abaregwa communication cyane hano nanone ni abagabo. Abagabo nyene ngo dukomunika nabi. Nibyo cyangwa baratubeshe? Hamwe barabesha, ahandi bavuga ukuri. Nibaza yuko umuntu wese akwiye kumenya uwo bubakanye, kuko no mu gukomunika hari igihe bivana n'ibyo umuntu yaciyemo. Akarorero gasanzwe, nka jewe kugira nganira buke buke naho numpaye umwanya, umudamu wanje nawe numusange yiyumvira avuga ngo jya aranyarutse ibintu je nditonda. No muri fiançailles yahatswe kumpeba, yarambaza agashaka ko mba automatique nk'uko ari, nanje nkavuga ngo no ngushaka kumpenda. Jewe nakuze nibarira ibintu, nitorera umuti wabyo, nigeragereza. Nabo twicaranye ngo tuganire ntabyo nzi, nawe muhiri wabo uwo ari we wese ashitse avugira ngaho ibyo yarimwo. Rero kumva ngo yofata umwanya ngo mugomba muvugana ibintu, ati none vuga. Rero byasaba ko abanza kubyiga. Iyo dukeneye ibintu tuganira turavugana tuti tuze kuvugana kuri iki, uradirije ikiganiro tukakivugana tukagiheza tukagikonkiriwa, mugabo aramu mwanya. Kuba meze uko rero byasaba ko abanza kubyiga. Umugabo avuga atevye ngo aragorana, mugabo nibaza yuko kubera yabimenye nanje kubera nzi ko meze uko arafise umwanya wiwe wihariye. Nk'ubu mu gatondo namba ari kuva 5h30 gushika giheki mu gatondo, ndamubaza nta bintu ufise ugomba kumbwira, nta kintu tuganira, akakivuga nkamwishura sawa, arazi ko ari umwanya wiwe. Voilà. Hanyuma ni byiza ko twasaba abadamu guhagarara aho dufite intege nke. Ntimubibike ikindi gihe ngo muzabisohore bimeze nka bombe ituritse. Nyene ujye ugerageza uhagararaho umugenzi wawe afite intege nke, umwigishe gukomunika kugeza igihe ariko kandi mu bugwa neza, bizaba byiza kurutaho. Ikindi twabonyemo hano gikomeye muri turiya dupapuro mwaduhaye, ni amakimbirane, harimo intonganya. Nababaye cyane cyane kuba muri 2022 hari abagore bagikubitwa. Nabonyemo n'abagabo nka babiri
bavuga ko bahohotewe. Ese umugabo bamukubita yicaye abahagaze? Ntabwo nimugire ibyoroshe, kubera ko umugabo yahohotewe ntafite aharega, ntawiteguye kumwumva, nawe nyine agira isoni zo kubivuga. Muga nabaragusanga bakubwira ubu basigaye babivuga, kuko kuri YouTube cyangwa kuri Facebook tubiravye turabona abagabo b'abarundi bemera ko bakubitwa. Hama igihe je nakora muri institution imwe narabaronka banyitura ati ntubone ibi biboko iyo mfukamitse ankubita, ati maze imyaka 7 nkubitwa. Ati mugabo umugore wanje ico ndamukundira ntankubitira mu bana, nkubitira mu cumba. Ibyo ari byo byose hariho ingorane ku makote yose. Abagabo tutarakubitwa Imana ishimwe, n'abagore mutarakubitwa, ariko ngaruka hahandi ko byashobotse ko tubonana, ko byashobotse ko dukorana, twoshira ingufu hamwe tugatabara abo bariko barahura n'ivyo bibazo, kuko abana bacu bazotwara abana babo, canke gutyo tuzosanga turiko turatunganya ivyo twari guprevena. Murakoze. Kuri iki c'intonganya n'amakimbirane harimwo manque ya consideration. Hari abantu nyene abaho nk'aho ari wenyene, atamenya ko mu rugo hasigaye umuntu, cyangwa yazanye umugore agakomeza kugisha inama biwabo, cyangwa ntamenye ko ari umugabo ari mu buzima bwe. Gerageza uha agaciro uwo mubana, ugabanye kwikunda, bizagabanya intonganya, bizagabanya amakimbirane mu muryango. Hanyuma kujera konfiri nabyo n'ubwenge, bisaba ntimuzamukire rimwe mwese, umwe agerageza acishe make, bizaba byiza kurutaho. Ikindi kintu cantangaje muri turiya dupapuro, ejo twari twacize mu bagabo ariko sinarinzi ko kirimwo, ni ikintu kijyanye n'ubutamenya. Abantu benshi hari ibintu byinshi batazi, uhereye ku mibonano mpuzabitsina. Wenda ntazi uko batereta, ntazi nuko babikora, ntazi kugira ngo niyo mpamvu tujya gufata ibintu kuri YouTube tukaba tuzi ko urugo rwubakwa na pornography. Ntabwo ari byo. Hanyuma abazanye n'abagore gusa abari bo babwira nico ngiye kubabwira. Umbwirire mugenzi wawe mwazanye ngo ibyo utazi bibaho. Ibyo utazi bibaho. Wewe kwibwira ko uzi ibintu byose. Hari umuntu yabajije ikibazo cari kiryoshe kwishura ariko kitwengeje, abaza ati none ibyo bijanye na sexuality, ati Adamu ninde yamwigishije? Pour dire ntibikenewe kuvyiga, c'est inné. Mugabo nibaza ko muri iki gihe atawo baciyumvira ibintu nk'ivyo, kubera ndazi benshi ngaha muhombera mu nyungu. Gerageza mvuze uko kubera ndamuciriyemwo, ubyanka kubyiga mugabo kumererwa nabi koko birizana. None ko nakira amakupre atandukanye ari ku rugero rutandukanye, harimo abakuze n'abato, mugabo ugasanga ibintu bijanye na sexualite ntibabivuga. Ndazi ko mu bibazo bimwe abamama bavuze bati none basa amatara n'aba yaka mwijoro, none mumaranye 30 amatara yamazimije, boko bazatameze asa gute mu ntege ntabyutsi. None
dufise amazone erogene abagabo abagore arenga 20 ahantu ushobora gukora umudamu akumva bishatse canke umugabo hari igihe umenga akazi kahebewe abagabo gufasha abagore canke ni igikorwa ca bose kandi ntituyasangiye. Urumva bisaba investissement. Menya umudamu wawe kimu nk'ubu unye kubera bisaba investissement. Ico kiguzi ureka kugitanga mugabo guhomba koko ni inkurikizi udatangira. Ndazi ko hariho abantu babayeho ubuzima bubabaye kubijanye n'igitanda kandi byari ibintu yaba babiganirako yaba bagira investissement byo borohera. Abantu benshi bagiye kubaka reka nitange kwa karorero. Twe tugiye kubaka pare marene batuganiririje mu modoka ngo mwe murakuze nawe ngo murabizi hemwe hariho ishure yabitwigishije prime baduciriye umugani gusa ngo urumva ngo inkangu utayagaje ngo nta mabere uronka. Ati none turatunze nk'uyu munsi gabasha tugiye mu by'inka ngo ntironka amata ibyo by'amata aho rero baduhaye impanuro zuzuye. Ngomba kubabwira iki rero, none uzomenya gute sensibilité y'umudamu wawe canke y'umugabo wawe? Kuko ivyo wabimenye hari ahantu fyonda ukazubona naho yoba yaravuye muhira ngo arihuta acavuga toya reka mbanze ndindire. Beha ngurumva ngo aduta mu nzira ngo ntitugira ikinuni kutamuzi. Kw'ivyo bisaba kumarana umwanya, bisaba murakoze. Reka ngeza. Murakoze cyane. Niba ushaka kubaka urugo rwiza ntuzamare umunsi amasaha 28 utungutse akantu gashasha. Kandi mu duce twose, mu gukoresha umutungo, muri communication, mu guteka, byibuze mu masaha 28 uzajya ubyuka mu gitondo ufite ihishurirwa rishasha kubw'urugo rwawe. Kandi uburyo bwo kwiga buruzuye kuri YouTube, hari ama video menshi yigisha kubaka urugo, gusa ntuzarebe pornography kuko droge ya mbere iri kwisonga ku isi mu gutuma ubwonko bw'abantu benshi bupfa ni pornography. Ntuzabigerageza ibyo, ariko gerageza wiga utuntu dushasha twatuma urugo rubaho. Ushobora kuba warize politiki ariko ntabwo wize gestion, ntabwo wize comptabilité. Shaka abahanga muri comptabilité bakwigishe uko wafasha urugo rwawe. Ushobora kuba utazi gukemura amakimbirane, shaka abantu wigiraho. Ushobora kuba utazi, hari abantu bazi kurota ibintu binini ariko batazi uburyo bishigwa mu bikorwa. Gerageza byibuze wiga akantu gashasha mu masaha 28. Washafite imyaka myinshi yo kubaho, ejo hazaba ari heza kuruta uyu munsi. Hanyuma urugo rwiza ntibarurota, bararukora. Tugabanye kurota ahubwo turebe ukuntu twakora byiza, urugo rwawe ruzaba paradizo. Ariko nukomeza kwicara ushaka kurota gusa cyangwa ukagira ngo urugo no gukina igihindi, wapi filime birimo montage. Hanyuma biriya wabonye muri filime nugera mu rugo uzasanga ari ibindi. Bizaba byiza niwiga, nugabanya, nushira imbaraga mu kwiga. Abantu benshi ntibabikunda. Turabashimiye ko mwaje, muri abantu beza. Pornography ivungura ico twita matière grise du cerveau. Ivyo mu bisanzwe la matière grise du cerveau irafasha mu bijanye n'ama processus attentionnel. Abantu bayiraba cyane rero usanga iyo matière yaravungutse, bakaca usanga le processus attentionnel zarabaye altéré, ugasanga n'umuntu w'ikirangare. Umwe mushobora kugenda mwibarabara akakugonga. Nico gituma surtout pour les jeunes niho tubivuga cyane, biratera le processus attentionnel. Niyo drogue iri kwiraja ku rugero rwa mbere.
murakoze. Nyuma nabonyemo hano gikomeye ni ikoreshwa rya telefone mu ngo. Ya naratangaye umuntu yakoze Facebook iwe nta computer ihinjira, nta na telefone, nta smartphone ishobora kwinjira iwe mu rugo. Noneho nkibaza kuko babidukorera twebwe ngo bitwice iwabo batabikoresha. Nuko bazi ko umwana ari munsi y'imyaka 10 uko akoresha smart cyangwa computer ubwonko burapfa, buhagarika gukura. Hanyuma bo bazi kubijera, twebwe tubimira miyonzo. Kugeza ubwo ujyana telefone nyene no mu buriri, umwanya wo kuganira ukabura, bese ukagira ngo telefone ni umugore wa kabiri. Yewe umugore wanjye ikintu cyambere twapfuye tukibana mu kwezi kwa mbere ni BBC. Narataha ahitanya kuri BBC kumva amakuru, akavuga ati undi utisha BBC. Ubwo nuko nayivuyeho. Icyo nagira ngo mbabwire, gerageza ureke kurutisha mugenzi wawe telefone. Telefone ni nziza, kuyikoresha ni byiza cyane, ariko bisaba discipline, bizagufasha kurutaho. Hakebura abagumizamwo connection ko ubwonko bwabo, murazi ko amaserire y'ubwonko ari electrique. Urashobora kurota bijya nyene biriko biripasa mu telefone yawe, ni murabibona. Urashobora kuvyuka uja kwa muganga umutima waduze kubera warajemwo connection. Nibaza ko mu kuryama ama connection mwo yakura mu matelefone. Twebwe mu nzi wacu iyo hariho telefone naho yo biri muri saro irimwo connection, turabimenya. Turaza no ivyo ari byo byose verify ama telefone, hariho telefone irimwo connection. Rero si ikintu cyo gufyinisha. Daniel mu mugenzi wacu yararyamye ariko arumviriza tutu audio barungika irimwo connection, yavyuka yavyimvye umubiri wose bamutwara kwa muganga. Nico gituma rero nibaza yuko ndabavuniye akagohe. Ni byiza kuraza telefone byibuze kuri metero nk'ebyiri zaho uryamye. Byaba byiza ukayikura mu cumba urimo, byaba byiza ikabijimije cyangwa atari mu internet, byaba byiza kurutaho. Hanyuma muri ya minota mwari mwampaye nari nayigabanyijemo kabiri, nagira ngo babaduhere mikoro, umuntu yumva afite ikibazo yabaza, bamuhe mikrofone abaze. Arahari hano, turakira ibibazo bikeya nka 5 duhite dusenga dusoza. Yesu nashimwe. Ahimbaza. Murakoze kumva ijambo. Mu minsi irenganye narakurikiranye YouTube ikiganiro mwariko muratanga, n'ubu mwakigarutse ko muravuga iyo bantu bakuze bariko barakura nk'abagabo ko bakunda sexuality cyane, tandiske abadame nabo baca bavyanga. None muri ico gihe mwoduhanura gute, kubikemura gute kugira dushobore guhuriza hamwe twese, donke babikunde kumwe? Urumva ko muvuga ati donke uko bakura bose hari ubikunda cyane ari we mugabo, umudame nawe ngo ashakonja. None muri ico gihe bohuriza hagati gute bakabikunda bose? Iyo mugenzi wawe yakanye yakonje, uhita ujya gusenya inkwi ugacana umuriro hanyuma agashuha, biba bisaba gushitura. Urashitura kugira ngo umuriro wake. Ico nabyo si ikindi, ni ugutangira gutereta mu gitondo kiva mu rugo, ukamubwira ko yambaye neza, asa neza, saa yine ukamubwira ati ndagukunda, saa sita ukamubwira ati niba wabonye ifunguro uryoherwe. Donc agerageza biza kugira nimugoroba akariro kazamutse. No kugerageza gutyo bizaba byiza. Ariko nanone nituvuga ko ari bose bakanya cyane, hari n'abageze muri menopause babikunda, ariko nico kigero gitoyo. Murakoze. Akabazo Gerve yatubariye ngo ari ibintu yavuze by'amazone erogene, ko abantu baje ngaha nimba amaze imyaka 10 cyangwa 8 atarazishikira, wavuze ngo ni 70, wo tubwira nka 3 cyangwa 4 5 basi umuntu yakoresha. Minota mwadoye ni mikeya, tuzavyiga muri sexuality. Barabishaka. Murakoze. None se ubundi ko mwanazanye ubundi wihutishwa niki?
Bon. Amazone erogene no kuvuga amazone sensible. Ushobora gusanga umudamu wawe ari sensible ku mushatsi canke kugwara utigeze uvyiyumvira. Kubera ndaze bagati umudamu mukoze ku mabere ani yaca bishaka yaba usanga amabere yaba atari sensible. Canke atwi bariko baravuga ngo amatwi ngo amaso ngo ibiki genda ugire découverte nta kindi warongoreye ufata umwanya ujya mwanya uhora uvuga ngo ni umunsi w'ikonji gerere konji mu cumba apana kucupanga kuja gusangira n'abandi hariya ukabura ikonji ukabura n'umunsi w'akazi ugire investissement uzozide kuvura. Murakoze cyane murebe hano mwese murebe hano muri mu ndirimbo za Salomo haravuga ngo ukuboko kw'iburyo ntabwo nkabisomye kuranseguye ukw'iburyo ukw'ibumoso no ukuboko kw'ibumoso kuranseguye hanyuma ukw'iburyo kuramfumbaza. No kuvuga ngo ku kuboko nyene nuko kumufata kugira ngo atagwara ijosi ariko kugomba kudekuvura kuva ku musatsi kugera hasi ku birenge amazone ari sensible. Microphone Augustin tubibutsa yuko hafi 98% y'ama impuissance ava kuri stress. Ndashaka kubaza mbega kubera iki mudusaba kudekuvura aho bari sensible ntiboza bahatubwira ati nduhangayike. Sawa. Okay, thank you. Shaka kumubaza na wewe murahanganya canke urahamusumvye woshobora kuhamubwira nawe ntahuzi uzi nka hamwe canke habiri mugabo ufise aharenga 50 ni igikorwa ca babiri ufise ahantu henshi utazi kuri sensible mugabo ntaho wiyizi genda ku kazi nimugende ku kazi. Ivyo mutwishuye turabishimye ariko natwebwe turemera ko twohababwira ariko guhera ku mushatsi ukazoshitsa ku nzara zo ku birenge urondeza kandi yarahazi ni iki cyotuma atahakubwira kandi mwubakanye. Ncangirako abadamu ntitwibagira umuco baravuze aterega ugiye no kumubwira ati bigenda ukaca avuga ati ubikurahe. Tukibagira yuko ubu unyisi yarabaye ntoya turumva makuru tugendana n'abandi ba mama tugendana n'abandi ba papa turafise ama android biroroshe kumenya ibintu. Alors au lieu de faire des jugements ni hamwe pasteur yatwigisha kuba teachable nimwemere ko hari ibyo mutazi hanyuma naho uvuga ngo wo mubwira uzi nka hatatu canke hane canke hatanu kandi aho nyene kuba mama birashobora guhinduka bivanye nuko afise inda imyaka iri kwirongerekana canke ari mu kibanza kitamworohereje cane abadamu barakunda kumva ko bari ahantu hari security. Reka ndabaha agakuru kamwe. Umuntu umwe yarubatse inzu acashira garage ku cumba baryamamo mu gatondo umukozi akamavyuka koza imodoka barabihevye ngo yabati jewe nta kundi none iyo nzu ntimwoyimukamwo ja gupanga basi muyipangishe ubomore garage. Alors ivyo rero nariko nivugira ibijanye n'amazone érogène nimugire découverte ni nk'ibijanye na gestion de l'espace namye ndabivuga mu butunzi Imana yaduhaye aho tuba ntivyumvikana ingene igitanda gishobora kuba kikiraba ahantu hamwe mumaze imyaka 2 mwubatse 3 gihindure mu kirabishe epfo
mugikike mukigire gute namba mudashobora gusohoka muje mu hoteli basahe aho muhiri wanyu muhagira ahantu hashasha sivyo intebe muzicurike muzipange hariya anye kandi badashaka kwiga ibintu bishasha ku buryo umuntu atasha ati aha ni hamwe muhira none ninda yababwiye ko igitanda cama kiraba hariya umuntu yatanguye kubidekuvura vraiment twari dukwiye kuzatura muriha ku kwezi. Imbere yuko ngirenda muhe mikro mugabo kijya kibazo yabajije hari igihe umudamu akubwira ngo aho nyene uzoshoka guma nuzu have hanyuma ikindi nuko nyene abashaka ko mukina umukinishije ni byiza yatambuka kuko abadamu ibintu byinshi bakora babikora mu nyungu z'umugabo mu by'ukuri yagiye gusokoza ntumubwire ngo yasokoje neza kandi yasokoje kugira ngo ubibone niba yambaye aba yambaye kugira ngo aba yabikoze mu nyungu z'umugabo kandi abagabo natwe ntidufite umwanya wo kubibona nyene nabyibuha ujye umubwira ko ari ikibaju bese ugerageze ukuntu umugumana ni byiza cyane. Murakoze icyambere sinzi mwumvise ibintu byinshi twize byiza ariko numva umengo bihava biba byinshi dukwiye gukora tuhave tuba umengo urugo ruri stressa bingo biri urumva tuvuge imishatsi tuce numva umengo turi fragile gose nta yindi mfashanyo yotuma abantu bataba aussi exige nzi ko ntahura nta kuntu umuntu yotekana uno munsi umubwiye ko ari mwiza ejo usubira none bwa bwiza bwaraye buheze murabona namye gato murabona bwe iyo twavukiye reka nitaye kwa karore nka jewe iyo navukiye uyu muntu ava mu gisagara kandi vraiment ni mwiza by'ukuri nta nkuko abandi bose ari beza naho mvuga nti none namubaza nti none nta kuntu no bivuga kenshi muga nka homa nka muri secondaire umuntu yaruzuza aka bikuzura aho rero no kugira ngo ntitube blessé umuntu abe blessé kenshi sinzi ariko navuze nk'utwenza ariko nta kuntu twoba stable twogera ku rugezo ruhe tugatekana tukaruhuka ico ni cyambere ikigira kabiri ni bimwe mu bibazo novuga ngena mwufasha abantu n'umuntu yigeze kungendera yari yagiye mu bikorwa by'Imana ariko atabushoboza bifitiye niko novuga hari umuntu abijamwe nk'akazi hanyuma kandi n'ibintu nanje maze kubona umuntu akaja kubaka kubera uwo yashaka atamukundiye hanyuma kubaka umengo ni acte sociale agatwara umuntu uyo muntu ibibazo yarafise bamubwira bati kugira ngo numve jouissance sexuelle nkereya mu mutwe ko njyamanye na wawe ndatandesha agera mu gihe yumva umengo bigomba kumusarisha ubundi abantu benshi ubu baravuga ngo ndondera umwigeme ari vierge canke umuhungu kinokone personne ariko abandi basigura ati nimba byaramushikiye canke bitamushikiye umuntu kiye vierge n'uje akunda wewe naho iyo batarigeze agira sexualité n'undi muntu muga mu mutwe we yashaka atari we babanye ugasanga ntamuvuyemwo yo ifashanye yihe kugira abantu aho ikibanza uwo bari kumwe. Murakoze cyane. Umudamu umwe yabajije umugabo ngo urankunda, aramubwira ngo hashize imyaka 20 ndabikubwiye nibihinduka nzosubira ndabikubwira. Ku badamu ntabwo ari uko kuva Eva akangutse kuri poeme kuva uwo munsi amatwara afunguye.
ugomba kubivuga inshuro nyinshi zishoboka kandi kuri volume iri hejuru. Niko abadamu baremye. Iyo hagize undi muntu bikuvugira udafite umwanya wo kubivuga azamugutwara, atakurusha ubushobozi, atakurusha ubwenge, atana kimwe, kubera ko hari undi muntu yakoze yinvestishije kuri hamwe kuri ya konte watacushiraho. Hanyuma abadamu ukuntu bateye, iyo ntaco washizeho nta nicukuraho, ubimenyera mu mibonano mpuzabitsina. Rero ntekereza ko nta kuntu twatekana ngo tureke kubivuga, ni devoir ya buri munsi. Hanyuma rero kubijyanye no gutwara utakundaga cyangwa se, erega ibi bintu turimo kwiga hano ubundi twagombye kubyigisha abana batoya, none twebwe dutangiye kubyiga bamwe dukuze. Birumvikana ko ari amakosa twakoze mbere kubera ko tutari tubizi. Ntekereza ko umuntu yagize deception mu rukundo, icihutirwa sukurongora, ahubwo akwiye gushaka muganga, agakora icunamo, hakaba day, akaganduka, agatandukana na wa muntu yinjije mu mutima wo gasanwa, hanyuma akazabona guhitamwo nyuma umutima wo maze kubakwa. Ariko abenshi batandukana, yanga umuhungu amubenga uyu munsi, mu kwezi gutaha akarongorwa n'undi, cyangwa se umuhungu. Reka ntanga akaroro ku bahungu. Abahungu hari ukuntu turemanye icizere ku buryo umukozi wo mu rugo ashobora kujya kurambagiza umukobwa urangije kaminuza kandi akaba yizeye 100% ko atamubenga. Iyo umuhungu rero abenzwe gatatu ashobora kwiyahura, kuko ahita yumva cya cizere gikubiswe hasi, acitse ubusa, abatakaje agaciro. Niyo mpamvu ahita atanguranwa n'undi wese yamwemera agahita arongora. Ibyo bintu ni bibi cyane, ariko kubera ko tudafite udufasha mu rusengero cyangwa se muri societe, akenshi dukora amakosa ameze gutyo. Iyo bigeze igihe rero uryamana n'umuntu wiyumvira uwundi, ni bibi cyane cyane cyane. Bifatanye n'umuntu yagiye gushaka umuhungu kuko afite amafaranga, ayo mafaranga nava hazaba apfakaye. Niba waragiye ushaka ubwiza, niba uvaho uzaba upfakaye, kubera ko icyo washaka nyene kivuyeho, uzasigara ubana n'umuntu udakunda kuko icyo washaka niki gihari. Ubu hari abantu benshi babayeho nk'abapfakazi kubera ko icyo bashakaga kitakihari. Iyo bigeze igihe rero ujyamana n'umuntu utekereza undi, birumvikana ko nyene birasarisha ni nk'uko bimeze. Gerageza ube wowe, hanyuma ugerageze kubaho kurema ubuzima bunezerewe cyangwa se kubaka urugo runezereye, bizagufasha. Ni wewe ujera ubwonko bwawe, ibyo winjizamo n'ibyo utinjizamo. Ni wiga gusohora ibibi ukinjiza ibyiza, ubuzima buzakuryohera. Nutabikora tuzagusanga kwa Rojanti. Ibyo byo nta hantu wabihisha. Gerageza wige gusohora ibibi winjiza ibyiza. Urakoze. Igihe mpora mba ndiko ndagira conseil prénuptial abagomba bubakane, mpora ndababwira ijambo rimwe ucumenga rirabateye ubwoba. Babwira nti uwo mugiye kubakana uzogerageze umuha ikintu atoronka ahandi. Umuhe ikintu atoshobora gukura ahandi kandi uragifise. Bisaba investissement. Uriya muntu yabajije yavuze ati gerageza mworoshe ubuzima mu byoroshe, ariko twababwiye ko umuntu afise réservoir affectif ijamwo ibintu bitanu bimeze nka essence. Ibyo bintu bijamwo uwo mwubakanye hariho kimwe yabuze canke bibiri. Igihe uzokimenya uzobugiza amahirwe yuko mushobora kubaka neza kuko uzogikora bitakugoye. Igihe utazokimenya uzobugiza ikibazo. Ibyo bintu bitanu nibihe? Icambere ni parole valorisante, amajambo y'agaciro.
hari umuntu kuva akura atigeze abwirwa ko ari umuntu mwiza. Ni benshi avuga ati je nta n'icirore mfise kuko nsanzwe nzi ko ndi mubi, kandi ari umumama canke ari umupapa canke ntumbaze. Yahoze bamubwira ati wakabwawe ntaco uzovamwo, ubusa bw'urutwe n'ibindi, akacaza kubakana na wewe. Ntamubwira ati kandi we sinzi ingene umeze, yumva ko ari bwa buzima bubandanya. Uzomugurira imodoka kuremwo ipepu, wubaka inzu avuga ati copfuma kiyiturira, umuha amahera umenge ntaco ukoze, kandi wari uzi ko ukoze ibintu bihambaye. Iyo wamubwira turi mwiza yaca yicara. Hariho umuntu atigeze aronka mu madokarite ngo abavyeyi biwe bamuganirize, bamuha umwanya, akaza kubaka iwawe azi ko aronse umuntu bazomarana umwanya. Aje ukaca wigira kurondera za etaje no kuzana imodoka nziza, akaba ati je naragowe. Sinzi abantu bamwe umugabo yaguriye n'imodoka nziza umugore sinzi ko yaciye ayidandaza, avuga ati je nshaka kudandajana nawe unore. Asanga hari amagorwa makuru yagize mu buzima nukuronka imodoka azohore yijana. Kubera iki? Ntigeze aronka mu madokarite, yaraje kubaka azi ko azoronka umuntu. Ica gatatu ni gufashanya ibikorwa. Aho umuntu yakuze twose ari wakora, ni waragira, ni wavoma, ni wateka, ni waraba abandi bana, aje iwawe yiyumvi muri we birikora, ntabigusaba, ntabazi nawe icabura, azi ko aronse umuntu azomufasha. Acasanga turi umugabo w'umurundi atazi kuzomusanga mu gikoni akata igitunguru bari kumwe canke urutora baramubwira ati sheri, ikintu kimwereka ko akunzwe nuko yari kuronka umugabo bafashanya, umwe afata ishuka hari uwundi agafata ngaha, canke umwe ariko arazana isahani uwundi agapanga igikombe. Navyo yabonye, aje ari vyarondera, uciye umubwira ngo uri mwiza canke ngo dusohoke, ukariha n'amahera menshi muga akagumana amaganya, yumva abaye desi. Hanyuma nibijanye na touche physique, vyo bihera umwana akiri mu nda, hanyuma bigakurikira hajya ufata umwana akaboko. Urabona kujya kugenda ufashe umwana ukuboko ni ikintu gishobora kuzomwubakira urugo. Abantu rero bataronse iyo touche physique, azashaka musohotse agenda gufasha uko. Abagabo turazi ubwenge uca umwiyambura ariko aragutevye, gendera kuri metero nyinshi. Urashobora kuzokora ibintu byose ukamujana no ku kwezi, mugakama avuga ati ntunkunda. Kandi abantu bagize iyi carence barakunda gushikirwa cyane no kurenga ibigo. Iyo aronse umuntu amukorako yumva ko akunzwe. Wari gukora ico gusa, umuntu akaca yicara ati je narubatse basha, muguri kukora ibindi hasheseko. Benshi nivyo bakora. Je nabimenye haheze 2 ans ico yakeneye turushe. Okay, ndabagirira agatemonyage gato. Urumva ndabivuge nta kibazo. Yabenza abantu benshi bakaca bavuga ati ca gikobwa cishima aja ko ntuzenye, abahazi ko ari mubi nave hasi mu murabe vrema. None mubona ari mubi? Nivyo yarazi. Uri mubi bose ati ntaca azovamwo nibiki. Hanyuma yarakeneye parole valorisante. Hanyuma makado yakuza yaronka, yava Iburaya, yava muri Amerika, yava haruzuye. Hanyuma bijya vya mu madokarite muhiri wabo barasohoka kenshi gashoboka, haruzuye. Touche physique mutama waba batwara gutya. Rero je narinzi ngo umugore umuha makado, umugurira ibintu. Nkaca naha
twe twagize mariage tudatunze dukenye nkaza gukora muri ville nkaca ndabo duherana ronse nkaca ndaba ikintu ndamugurira nkaca ntaha n'amaguru kuva muri ville gushika mu Carama ndamushiriye akantu hanyuma akaca gatora akaca aterera hajya akazomara indwi ataravye bon le cadeau iyo haruzuye nta sururimi yumvugo nkababara nkavuga none je nazanye umuntu atanku yanje ko kubera kubura ukwagira iforo nagize murumva combien c'est stress nkagerageza tugasohoka mugani bisanzwe ni yarabi haruzuye naje warampamagara ati ngo ndagusohokane nkumva sinzi sindimwo no komoka hanyuma nanje uko kuntu nakuze atabantu tuganira nari nkeneye mu madokarite nta wansohokanye kuze nibako nkeneye umuntu tuganira nawe ivyo vya mu madokarite ntibimurimwo nanje sinzi ico nkeneye nashika akaca yirukanga arazi ko nkunda isarade akaja gukora isarade nyumve umugore mbona kampunga akayizana nashavuye tugashavura twese nagize ico ndamuzariye atereye hariya ndashavuye nawe azanye isarade yiwe ndayiriye ndashavuye mfise umugore atankunda dezo umunsi umwe niho twicaye hamwe ndamenya ko akeneye parole valorisante aramenya ko nkeneye mu madokarite ntashe naho natebye canke ibyo twavuganye ntabikoze ntiyo uyu munsi mugabo rero uri gitangaza ingene usa aho yari yashavuye akaca yicara ngo nivyo ntibigugwa n'amahera 5 n'ikingorongoro nahatoye harangoye shobora kubabwira n'ubu hasha ego sife ko ndamubwira ati riko rero asha sinoguma ndabivuga byose muravyumva nawe nshitse yoshe rikariba kaca yicara impande yanje ni sawa wiriwe impore nacamba trankiye naho twomarana 3 minutes 5 minutes agiye simenya ko yagiye kandi ibyo si twe tubikora ni reservoir affectif kujya ku modoka tagitoro kirimwo idanja kuri boro ntubona muri reservoir muri rya reservoir ariko kuri tableau de bord urabibona nubu biracanshikira nawe ne nu iyo tutabikoze umenga hari alarm mugabo twarabimenye Imana ibahezagi hari umuntu umwe tugiye kwaki muganga higiriya merci beaucoup kunyigisho mwaduhaye abashinga ntaye bari imbere n'aborganije iki gikorwa turabashimiye cyane pour moi le mariage c'est un projet et il faut être un bon gestionnaire pour gérer ce projet ensemble avec le partenaire. Ni kuvuga ni kuba mufise umugambi ico mushaka aho mugiye, qu'est-ce que vous voulez faire? Ni kuvuga ni kuwushira mu ngiro uwo mugambi muhagira bimwe yabize gestion bita SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and what threats. Je pense que c'est ça. Hanyuma il faut si évidemment wabivuze wowe muganga il faut que mugire ikindi citwa accountability. Je niko mfata un projet niko gijeje gukorwa je pense. Accountability nivuga muri icara mukavugana mukaraba iyo mugeze par rapport à iyo muri ko muraja. Rero mu Burundi canke n'ahandi henshi abantu bicwa no kutamenya. Ntabyo tuzi ntabyo tumenya ko no mu nyigisho mwatanze uno munsi hari byinshi byari byiza gose vraiment c'était bien structuré mwatwigishije.
j'aurais aimé rero yuko no muri ibyo bibazo murana mwabajije deux questions mbere ibyo bya mbere tubihe mu partenaire wacu ibindi tubibahe mwebwe mwabajije ibibazo bibiri duha mwebwe mwari gushaka ku cya gatatu selon moi est-ce que ivyo twigishije hari warabizi kugira turabe iyo pourcentage y'abari babizi cyangwa batari babizi ivyo nshatse kuvuga nuko muri mariage twe turagenda tuhagira mariage gusa mwabivuze mwebwe ari bavuga ngo abi wacu ngo bose baragize mariage ati hari hageze ugasanga tugiye tutazi genre juste parce que umwanya urageze il faut juste se marier parce qu'il est temps rero ugasanga turiko tuba mu bintu tutazi cyane cyane ngaha mu Burundi no mu Rwanda je pense que c'est plus ou moins la même chose nous sommes des sociétés très influencées par l'extérieur ni kuvuga l'extérieur ndi mvuga l'extérieur yo mu nzu c'est-à-dire mu kabare mu bagenzi mu iki mu gataha kuryama canke la télévision etc rero ikibazo canje nuko mvuze byinshi uko twebwe n'ubundi twarinze kurindira yuko un certain c'est-à-dire vers la fin de l'année un monsieur bien aimable ashobora kwidéplacer de Kigali pour venir nous enseigner les twari dukwiye kubana qu'est-ce que vous pensez devrait être fait kugira ngo bibe large twese tumenye vraiment ce qu'est le mariage gituma twari dukwiye kwiyangaja nico tugiye gukorayo kugira tugende tubizi bibe biri planifié umuntu agende akuze afise une certaine maturité par rapport à ivyo uwo mugamba agiyemo nkaba nongeye gusubira gushimira rero abo bidéplacije baje kubitwigisha murakoze murakoze cyane reka bakire muganga hirya hanyuma bakuzeho ya minota mwaduhaye haraburamo 10 turaba dusoje byose nta kibazo murakoze ku makanya hama jewe hari ikintu mwavuze ku biharuro vyerekeranye n'abantu bamaze kwiyumvira kwiyahura ni kibazo numvise umenga na hantu ibuto mutafyonze ko cyane ngo abo bantu mubafashe novuga ngo ikintu nabonye nk'umushinge w'urugo mu myaka 10 maze mu rugo communication ni kintu ni nk'igicaniro no kuvuga ngo iyo umuntu ariko aracana umucanwa ntashiremwe inkwi ya incertain mu umucanwa urazima iyo umucanwa uzimye inkono itarasha irapfuba rero abo bantu baba bamaze kugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira kwiyahura ico no bahamagarira uwo bakiri karavyiyumvira akaba yagira ubuntu akaza hano biracashoboka ko ico ciyumviro gihagarara agatangura no munsi akubaka urugo wumva bigiye kumugora cyane akitura ababijejwe akegera abaganga bakamufasha kugira ngo bikunde bihagarare asubira afata icemezo kuko ibintu byose iyo hari kuvugana iyo hari communication nta kintu na kimwe kidakunda murakoze cyane uriya n'umuganga ushinzwe yize bimwe na mugenzi wacu bose bize gufasha imitima hanyuma muzamurebe ndabizi n'umwizegwa kandi afite umutima wagutse mwakwigwamo cyangwa muzasange muganga kuri office turaza gusoza dusanga contact n'undi mu volontaire wese yumva yafasha abantu twazabiganiraho hanyuma tugafasha kuko imibare y'abiyahura n'abadivorce iri hejuru cyane tuzageza hafi tugirira icyizere ko twagufasha tuzagufasha katwakira umwe hariya hirya hanyuma dusubize utu tubazo gusa ni dukeya nka 5 hanyuma duhite dusoza murakoze kuma ijambo je kibazo ngira mbaze novuga nti ya un peu de négatif mugabo ingisho muza kuduha ngira iraza kutunezereza bo mwatwigishije ibintu bitari bike kandi vyiza ariko sinzi kenshi iyo muri ko murategura ingisho nk'izi mwavuze vyinshi nivyo umwe wese aratoramwo gwiwe yogendera ku couple yose irabona ati aha ndi faible ngiye kurenforcer canke aha ndi fort nzogumiriza hanyene ntimura mwibaza muti mbega ko tusaba vyinshi nkuko mugenzi wanje yarabivuze ngaha
ati ibi nishobora gutuma ahubwo ingo zihungabana canke zisambuka canke ahari amahoro menshi ugasanga no kuvuga iki haro nk'abantu usanga fise nk'uburoro bubiri bwonyene ugasanga ni couple ibayeho neza iri comble amahoro menshi ariko avuye ngahanye ati jewe banyigishije aho dufatanye mu maboko gutya kandi kare atavyo barabagira kandi umwe wese bimushimisha ko barabagendana kuri meme ntuzeye meme nivo badafatanye mu kuboko biriko mvugira twese ngahanye ati ubu rero ko tugiye mu rubanza tugenda dufatanye ukuboko barabitwigishije hiyejo ico ni kimwe iki naco mwavuze ikintu iyo abantu bakorarangura amabanga yubatse mu ijoro ko batsa amatara menshi canke bakazimya burya abatama ba kera baravuga bati intamurikigwa abatama ba kera canke rero avuye ngaha ati dusa kwatsa amatara maremare menshi ngira ariko hari utundi tuntu bita abajuru utwara tw'inyuma ducishamwe ututwigishe abatashiye kutumenya utwa abajuru natwo nyene turafasha turaryosha ibintu rero nagira mbaze nti none abantu nsubiramo gatoyi iyo tuvuye ngahanye turabe ntihagire abavuga bati twize biyinye dusa kubishira ntihungabanye ingo sinzi ko je me fais comprendre ntihagire byari bimeze neza cyane ugasanga ahubwo bagiye kuba deranje ko inyigisho bari bakwenga kandi byari bimeze neza murakoze cyane munkurikire mbabwira akantu k'ingenzi nta rugo rwiza rukora ibintu neza ku buryo nta kindi kintu bakongera ngo birusheho kuba byiza mu rugo duhora twongeraho icyo twaje kwiga hano ni ukongeraho ntabwo twaje gutera amakimbirane ahubwo nta muntu umenya ibintu byose hanyuma nidushyira mu bikorwa ibyo twiga bizarushaho kuturyohera kurutaho nta n'urugo rutagira ibibazo biterwa n'uburyo gusaba bikemura nta n'urugo rusa n'urundi ku isi ikindi nta n'urugo rugeze habi baganiriye bitakemuka ibyo gucana amatara nibo babyivugiye mu mahugurwa yabo bakavuga ati twe turashaka ko haba habona basi mwacana itara ryoroheje mwashiramo urumuri muzabyumvikanaho bitewe n'ikiganiro mugirana ariko kumarana umuntu imyaka 30 utazi mu ntege ziwe uko hasa utazi umugabo umwe yirukanye umugore sinzi ibyo bari bapfu hanyuma kuruzi aherekeza umugore we kugira ngo amwambutse uruza ajye iwabo umugore ageze imbere kugira ngo ace mu ruza azamura imyenda amurebye mu ntege atamubwira ngo garuka bari bamaranye imyaka myinshi atazi mu ntege z'umugore we ko ari heza dukwiye kwemera ko kwiga ari ikintu cy'ingenzi hanyuma hano hari utubazo dukeya tugiye gusoreza ego murakoze icyo novuga ku bijyanye no gutegura mariage ejo n'umunsi w'ugwaruka kuva 14 gushika n'umugabo murakoze hanyuma kuva i Kigali kugera hano ni minota 20 umuntu akaba ageze hano mwashaka saa 9 y'ijoro mwashaka saa 8 ngewe nzaza niruka nta kibazo ndahari ku bwanyu ndumva igihe cyose muzabona ko biri ngombwa ko twakongera guhura nzaza niruka yego kubera ko nibaza ko atibarije abajijwe ugwaruka ariko ngaha hariho n'abandi bavyeyi bafite urundi gwaruka nibaza ko imiryango ifite uruhara rukomeye cyane mu kwigisha abana babo nibyo harimo imiryango harimo amashengero cyane cyane abana pastori bari ngaha abantu bategura abagira ubukwe bateza kubigisha bakabigisha ibintu bitandukanye mugabo nta wigisha adafise nabo bateza kubanza kuyiga no kuvuga ngo urugo si ikintu bagwamwo uragitegura ukongera ukiga hariho uruhara rw'umuryango hariho n'uruhara rw'abakozi b'Imana no kwironderera ibindi bazokwishura je mvuze utwo
murakoze cyane. Hano hari ikibazo kivuga ngo iyo umushinga ntahe wawe afise umuhabara kugira ngo agutere ishavu akamutwaza inda kugira ngo ukunde umuhe divorce yagusabye kumuha, uwo byitwaramwo gute nk'umukristo? Iyo bamwe mu muryango bifuza ko mwahukana mwabigenza gute kandi muri abakristo? Iyo umwe mu babyeyi, ubwo ni nyirabukwe cyangwa sebukwe, yifuza kutandukana n'umwana wabo, wabigenza gute kandi ukijijwe? Murumva kitababaje? Nagira ngo mbabwire ko divorce ni mbi gusa, ni mbi, izagira ingaruka ku bana banyu n'abuzukuru. Ubundi dukwiye guhagarika no kubaho ku bwacu. Nukora ikosa umenye ko urikoreye umuryango, urikoreye sosiyete, urikoreye igihugu. Ibizakubaho bizagira ingaruka ku bantu benshi. Ni byiza kumenya nyine ko divorce ni mbi gusa. Gutandukana mugenzi wawe nagera igihe abigira itegeko cyangwa bakayimuha, nta kundi, ariko uzarinde nyene agenda ariko utaragambirira mu mutima kwahukana. Ngewe nkunda kuvuga ngo nibiba ngombwa ko urugo rurangira uzasohokana amaboko yera, nta mugayo, warakoze ibyo wagombaga gukora. Divorce ni mbi cyane, nimbi cyane, igira ingaruka ku bantu benshi. Hanyuma ikindi, umva byose ntidushobora kubisubiriza hano, uzegere umwe muri twe cyangwa undi muntu ubona wizeye, mu biganireho mu mizi, wenda wabona byagira igaruriro, cyangwa se ukaba utadepirimye, nabyo byashoboka, kuko ubusambanyi ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima y'umuntu. Ikindi kiravuga ngo mbese kubana n'umuntu mutarangura amabanga byaranse burundu, byo nibyo? Umwe abyara undi atabyara, byogenda gute kugira ngo urugo rugende neza? Reka muganga dusubize. Iki bibuza abantu gukora imibonano mpuzabitsina? Kudakora imibonano mpuzabitsina biva ku bintu byinshi. Birashobora kuva ku ngwara, maladie physiologique abaganga bashobora kuvura. Birashobora kuva kuri stress, nababwiye nka impuissance, ibice bitari bike kwijana ko bishobora gutera. Birashobora guterwa na environnement murimwo. Benshi hari abo byanse kubera umunsi wa mbere wa mariage habaye violence. Abagira Imana tukabahanura bagire mariage, turababwira yuko umunsi wa mbere atari uwo kubagana, hanyuma kandi bahora bagira amatemonyage meza. Birava rero kuri ibyo bintu byinshi bitandukanye. Genda kwa muganga arabe ko atangwara irimwo akuvure. Asanze ari bijyanye n'amastress bivugwe, hama aho muzoharongera ubufasha bukwiriye. Hanyuma umwe avyara uwundi atavyara, ibyo ari byo byose kwa muganga ibyo barabitangira. Mugabo abagabo benshi ntibemera kwivuza, n'abagore hariho abatemera kwivuza, nuko dukunda kuvuga abagabo gusa, kuko ndafise amaplainte y'abagabo ati ntituvyara. Mugabo umugore wanje yaranse ko tuja kwa muganga. Ibindi navyo abantu bagira mariage kubera ibintu byinshi, harimwo muri iki gihugu turi igihugu gisenga, abantu bavuga ati mpwemu yambwiye ujya, bagasanga yatwaye umuntu atakivyara, akaza kwiririsha ngo navyara. Ayo makanda yafise murupfu, wamutwaye afise imyaka ingahe? Urumva ngo n'abadayimoni bameze gute? Ati kuva tubana ntaja mu mihango y'abagore. None dufashe, ndabafasha gute? Wigihe wamutwara wavuze ko ari Imana, afise 60, afise 55. Please, tuzobiganira n'ugwaruka. Raba rero impamvu mudafise umwana, abatamufise kubera imyaka yabarenze nibihangane, abo burwayi nibagende babavure, badashoboye kwivuza barondera intererano.
ivyo ari byo byose muri ico kibazo hariho inyishu. Murakoze. Mbega umugabo agukubita agashaka no kukwica mukaba mufitanye abana wogira gute? Mbega umwe ashaka divorce undi atabishaka wogira gute? Birababaje cyane 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 pe kuba hakira abantu bakubitwa. Ndi sensible aho hantu kubera ko nakuze mama akubitwa umuganda w'inkoni, apana inkoni imwe, umuganda akazamara nk'amezi 3 aravunitse amaboko n'amaguru. Ni ikintu rwose kitari cyiza. Hanyuma niba baramuhanuye bikanga uzamuhamagara inzego z'umutekano. Yes. None se reka mbabwize ukuri, nta muntu yigeze yica uwo babana atarabimubwiye. Ntimubizi? Ambwa ati kandi nzakwica. Bikaza no uzategeza ijose bari kureho. Hanyuma se nupfa abana bazaregwa nande? Hari famiye mwe inzi umugabo aheruka kwica umugore. Hanyuma umugabo bamukatiye gufungwa burundu. Abana 6 ntibagira ububarezi. Yera mva birimo ubwenge buke. Niba yarakubwiye ko azakwica hungisha amagara. Hanyuma niyihanura nubona hari ihohoterwa rikorerwa mu muryango rimeze gutyo, gerageza ujye ku ruhande mu gihe cyo kwiyumvira. Hanyuma niyumva ko ashaka kubaka azikosora, agaragaza ibimenyetso, hanyuma mu bana ntacaho uzabukoze. Ikindi cya divorce cyo nakivuze ni mbi gusa. Ni mbi gusa ntuzayikore. Kiretse nayihitamwo nyene bizaba bitakuvuyeho ariko ntuzayimuhe. Hanyuma hano hari ikindi bavuze ngo cha couple zitarabona abana. Bagiye tutabivuga ariko ngewe navutse hashize imyaka 5 barabuze umwana. Kandi nzi ingaruka mbi zabaye mu muryango kubera kubura umwana. Mu Rwanda nashizeho ihuriro ry'abantu babuze urubyaro, tumaze kubona imiryango 400. Na hano ndateganya ko tuzabikora. Ubutaha tuzakora conference yabo bonyene batavanzemo undi muntu batarabona urubyaro. Mumenye ibikomere biri mu kubura urubyaro. Ntabwo mwabyumva warabyaye ntiwapfa kubyumva, ariko ni igikomere kidakwigwa mu marangamutima y'umuntu. Mwibuke ko muri societe batakigwa, baravuga ngo ni umukirengo ariko ntabyara. Ngo buriya ngo nubwo yize cyane ngo ntabyara. Ubona societe itakira umuntu afite ico kibazo. Tuzabakorera conference yabo. Tuzabiganiraho, muzadufashe kubegeranya bo muzi, tuzahure twigane. Twebwe tumaze kubona ibitangaza bikomeye muri iyo miryango 400 dufite hariya. Tumaze kubona imiryango irenga 50 yabonye abantu. Tuziga ku mpamvu zitera kutabyara. Harimo ingwara zisanzwe muganga yavura, harimo ibiri karande biva mu muryango ariko umuntu ameze, hari ibitegwa n'ihungabana baguteza amatwi ushobora kubyara. Hanyuma hari ibitegwa na Satani yaje gusenya, hari n'Imana ifunga kugira ngo mutegereze igihe. Mbaha akarorero muri Bibiliya abana bose bavutse baratinze, niba Imana yakoresheje ibintu bikomeye. Isaka, Gideyoni, Yohana umubatiza n'abandi benshi. Iyo Imana yemeye gufunga urubyaro ibishaka guca karande ku bisekuru umuvukamo, itangirane namwe igisekuru gishasha. Hanyuma ugo rugendo rwo kwihangana no gutegereza nigo rukomeye, nigo ruri mu ihungabana, nigo rurimo kutakigwa. Biba bisaba kuba mwubatse neza mwembi muri babiri, umugabo n'umugore. Tuzabiganiraho nitugira umugisha guhura mu nyigisho zabo. Hano hasigaye kimwe cyonyine dusorezaho, reka muganga gisubize. Hanyuma comment faire une bonne gestion financière? Ni gute twahuza uburyo tugera no finance? Mu bisanzwe ingo zose zirafise uko zubatse,
mugabo ku kijanye abo turiko turigisha bagomba kubaka tubigisha kuganira ku bintu bine: gestion de la sexualité, abizi kwiki, avyumvira kwiki, mwibaza ko bizogenda gute. Tuca tuvuga gestion de l'économie familiale. Ivyo ni bibazo interne bibiri bikomeye bibwirizwa kuganirwa ko mu muryango. Gestion de l'économie familiale, ubutunzi bw'umuryango tubugera gute. Ica gatatu tubabwira gestion de la belle famille, hanyuma gestion de l'éducation des enfants. Imana ni yabuba. Rero ngaha babajije gutunganywa k'umuryango. Ubutunzi, nta muryango n'umwe udafise ubutunzi buretse kungana gusa, ariko imiryango myinshi ntibabiganirako. Usanga gusa bariko barapfa ngo umwe arasesagura, umwe ngo abigenza nabi, naho ntimuzi ivyo mufise, ntimuzi ivyo mukeneye, ntimuzi ibisesagurwa, ntimuzi ivyinjira, ugasanga ni n'urudubi. Ejo abo twari kumwe narabatwengeje, urasanga umugabo ngaha afise V8 agiye no mu rusengero agatanga 100. Hariho uwo ryakorokanye yaje na V8 aje agiye guhereza, kubera muri programa ziwe ntazi ko mu kwezi harimo dimanche 4. Izo dimanche 4 azoja mu rusengero kandi atwayishikana. Jewe naragize chance yo kuronka umukoce anyigisha planification familiale. Ndamukunda cyane. We yabimenye kera, bakicarana n'umugore imbere y'uko umwaka uhera, kujya no mu yandi ma office mugira planification budgetaire annuelle mu bikorwa bya leta canke mu entreprise. None umuryango kubera iki tutabikora? Kubo byoshoboka. Urazi yuko ata munsi n'umwe mutazocana, none ugura brique ku munsi ku munsi. Kandi ushobora kugura utubrike tw'umwaka wose, ntihagire uzokudodorera ko ngo mabuja ngo ikibiriti. Bazindutse barakudodorera ko ni stress ucujana ku kazi. Ngo umuza kutugora, n'imyanya yo mu gatondo bamwe irapfira aho nyene. Ngo dodododo. Urazi yuko muzokenera iki? Kwicara hamwe mukagira urutonde rw'ivyo mukoresha. Muzosanga mukeneye ibintu byinshi mudafitiye n'uburyo. Rimwe na rimwe iyo mutabufise muba mumenye ico muja kurondera. Aho nta uvuga ngo mpiki kandi aziko kidahari. Nta uvuga ngo ibi tubikore kandi birafasha ko umwe wese agira ingufu zo kurondera ivyo mudafise canke zo kuzigama ivyo mufise. Benshi bavuga ngo kweri ngo ni Imana idutunze, ngo n'amahera turya, ngo ntituzi yava. Aha nonaho handavani ni mwideni ufata, urariha umuntu ntumwishure, n'ibindi bintu bene ivyo onye. Twe rero byaradufashije kuko twasanze igihe twatangura kubikora byaraduteye ubwoba cyane, hati none dukoresha ibintu bingana uko aya mahera avaye. Hanyuma tukavugana rero tuti ku buryo turonka ari ubu, mu kurindira igitangaza Imana izozira dukorera, reka dukoresha ibi. Byarabanje kuza biratunanira, mugabo a force yo kubigira tubifise mu mashini. Ukwezi amezi tugira evaluation trimestrielle, amezi 3 aheze tuja hamwe tukicarana, turarondera uwo munsi tuti ibi byaratwara bironse, ibi ntitwabironse, dukora iki kugira ducreye ayandi ma ressources. Bidufasha ibintu bibiri: kumenya ivyo dufise n'ivyo dukeneye, n'ivyo twinvestisa mu bandi. Turazi ko dutegerezwa kumara imanza, turazi ko dutegerezwa gufasha abagowe, turazi yuko mbe murazi Yesu ashimwe. Hariho abantu igihe bubaka waciye umenga baratandukanye n'imiryango. So yakubyaye yari ruguru, ntumenye ko azokenera n'ibihumbi 10. Kandi Imana yahaye umuvyeyi ibintu bibiri: yamuhaye ububasha bwo kuhezagira n'ubwo kuvuma. None imihezagira uzoyikura hehe? Umuntu haje avuga ngo iwacu ngo nta nkundira biwacu, ngo ntagira iki. None shiraho ntuze muvuga ati kame mu muryango wacu tuzohora dutanga igikinju c'amazi baronka ico baduhezagirirako. Ibyo turabikora. Yesu ashimwe. Hama ica kabiri bidufasha uwo mwanya wo kwicarana ngo turiko turaba ibiharuro byo muhira, burya n'akamomado karite kihariye. Imana ibahezagire.
uwo bikeneye ndashobora kumuha formulaire twe dukorera akadabuta nawe ibyo mu muryango wiwe kuronka umwanya wo kubiganira muri babiri biraryoshe byaratumye kameme dutera iyindi ntambuko mu bijanye n'uburyo bwacu Imana ibahezagire. Urakoze cyane nagira ngo dufate iminota mikeya dusengere ingo zacu dusengere n'ingo z'abarundi. Murumva bitari ngombwa nifuza ko tuba abanyakuri imbere y'Imana mu gusoza. Aho wakoze amakosa nta shano ryaguye uri umuntu. Ugerageze wemere intege nke zawe hanyuma na mugenzi wawe umwemere ko ugiye kwikosora hanyuma dutangire bushasha nanone. Hanyuma niba warakoze n'amakosa ku Mana uyibwire ngo mbabarira, igufitiye imbabazi nyinshi iteguye kukubabarira no kugufasha. Kuva uyu munsi wiyemeze kuba umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza, Imana izagushigikira. Hanyuma utekereze abana bawe n'abazagukomokaho, ntuzasiga inkuru mbi imusozi. Imana izabana nawe kandi Imana izagufasha. Niba utagira Imana muri wewe kandi twumvise ko urugo rwiza rwubakwa n'Imana, gerageza ugabanye igihari cy'abantu babi. Ushaka abantu bagufasha kuvayo no kuba no gusenga no kubana n'Imana, bizagufasha rwose ntaco bitwaye. Kubaha Imana ntibizakubuza kuba boss, ntibizakubuza gucuruza, ntibizakubuza kubahwa. Kubaha Imana rwose ni inyungu zawe, kandi ibyo wananiwe gukora ku bwa kamere uzabishobozwa n'Imana. Imana izagufasha. Nagira ngo rero mbere yuko dusoza dufate igihe dusenge. Ngewe mfite umutwaro uremereye cyane w'ingo, kandi nawe waje kuko wifuza kubaka urugo rwiza. Mureke dusengere ingo zacu, dusengere n'ingo z'abarundi kugira ngo zirusheho kuba nziza. Munyemerere muhaguruke dusengane. Hanyuma ba bantu bakunda tushe nyene, fata mu kiganza cawe ca mugenzi wawe niba mwazanye, ko ntufata uw'abandi. Umusengere nawe agusengere. Imana yiteguye kubana nawe no kugushigikira. Mu mutima ubwira Imana intege nk'ufite, kandi ufate n'umwanzuro ukomeye wo kubabarira mugenzi wawe niba hari aho yateshutse inzira, kandi ntuzakomeze kubimucurira no kumubwira ibyo adakora neza. Ahubwo uve hano wiyemeje guteza imbere ibyiza biri kuri mugenzi wawe. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, kandi Mana yacu, tuguciriye bugufi. Niwe watangiye urugo muri Edeni. Adamu na Eva baje kugukorera amakosa, ingaruka twese zatugezeho. Amakosa dukora uyu munsi birashoboka ko azagira ingaruka no ku bana bacu. Duciye bugufi turihanye, utubabarire. Intege nke twagize kubera ubutamenya uzitubabarire. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba, dukubise hasi abadayimoni bahagurutse gusenya ingo. Dayimoni wahagurukiye ingo ngo ziveho, dayimoni waje gusenya imiryango, dayimoni wateje ubwumvikane buke, dayimoni uteza ubusambanyi, dayimoni uteza kugwana n'ibindi byose bibi. Turakwirukanye mu miryango y'abarundi n'abarundikazi, turakwirukanye mu ngo zacu. Dayimoni uteza umwijyane no kutumvikana, tsindwa tsindwa tsindwa, hunga uve mu ngo z'abantu b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, turasengeye abantu bakomeretse bageze ku gihe cyo kwiyahura. Turasengeye abantu bumva kuba mu ngo bibarambiye, bumva ba divorce, kugira ngo uyu munsi ribe itangiriro rishasha. Rekuremo itangiriro risha mu izina rya Yesu. Rema itangiriro risha, rema itangiriro risha. Ndasenze kugira ngo muri medicine y'ijuru bamanukana abaganga bahagije, bavura ibikomere biri mu mitima y'abantu b'Imana. Abantu bakomerekeye mu ngo na mbere yaho, iyi mitima yabo yitere pasuma, uyivure, ikire, ibe mizima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyanzu Satani yinjiriyemo uyu mwanya ijuru bifunge, abantu babeho ubuzima bunezerewe,
ubuzima buruhutse, ubuzima babe mu ngo zinezereje mu izina rya Yesu. Turasenze mwami mu izina rya Yesu, iyi mpwemu mbi yo gutandukana kw'abashakanye n'itsindwe. Turarambiwe kumva abagabo bica abagore babo n'abagore bica abagabo. Turarambiwe kumva amakimbirane mu miryango. Turasenze kugira ngo icyo cyorezo gihagarare, uyu muyaga nuhagarare mwami, twumva amakuru meza y'ibibera mu ngo. Turagushimiye ko waduhaye aka kanya kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe, habe impinduka nziza. Turasenye ibicaniro Satani yubatse. Twakuriye mu ngo z'abantu banywa inzoga, bagwana, bikunda n'ibindi byinshi bibi. Ibyo bikaba birimo gutera ingo zacu. Ibyo bicaniro nibisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byo kubandwa no guterekera, ibicaniro bibi byose nibisenyuke mu buzima bwacu. Ndasengeye izi ngo kugira ngo zihinduke ibisekuru bishasha. Mwami, batandukanije n'ibisekuru 10 byo kwa papa wabo no kwa mama wabo, impwemu biz'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Imyuka mibi nitsindwe mu izina rya Yesu, iva mu bisekuru, izikarande n'uruhererekane rw'ibikomere ruhagarara, abantu bahinduka imiryango mishasha. Abenshi babwiwe amagambo abacisha bugufi mu izina, tubaturiyeho kugirirwa neza n'Imana. Tubakokoyeho amagambo mabi atabaha agaciro. Abahuye no gutabwa no kwangwa n'abagaciro mu maso y'Imana, baremwe mu ishusho yawe, n'abanyabwenge, bakora ibintu neza. Ejo ni heza kuruta uyu munsi. Ubuntu bw'Imana nibubakomeze, ubarindisha ubuntu bwawe n'amahoro yawe. Mwami, nutwubake nanone utwubakire mu izina rya Yesu. Ubane natwe muri byose, ineza yawe ibane natwe, uturindishe ubuntu bwawe n'amahoro yawe. Turagushimiye ko ushobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Turasengeye abana bacu, turasengeye imbuto zidukomokaho kugira ngo abantu bagirirwe neza n'Imana. Abo bana bazaba abanyamugisha, bazabera umugisha igihugu, bazabera umugisha imiryango bavukamo, bazabera umugisha amahanga. Turabaturiyeho kugirirwa neza Mwami. Abana bacu tubirukanyemo urumogi, abana bacu tubirukanyemo ubusambanyi, tubirukanyemo gukunda inzoga, tubirukanyemo kuba kwirigara. Reka babe mu miryango, bagira ubwenge, bagirirwe neza, bazavumbura ibintu bikomeye. Mwami Yesu Kristo, nta igihugu cy'u Burundi ntiwacirengagije. Ndabizi ko ari ikinyamugisha, kandi impamvu baciye mu mibabaro myinshi kwari kugira ngo uzabageze kure cyane hashoboka. Wavuze kuri Betelehemu ngo Betelehemu ntabwo uri muto mu ntara ya Yuda, muri we hazavuka abami. Ndasenze Mwami ngo muri uru rwaruka hazavukemo abantu bakomeye, bazagira influence ku isi, ingabire zabo zijya hagaragara. Mwami, mu madomene yose ubuntu bw'Imana bubatwikire, ikiganza cyawe gikora imirimo ikomeye, wiyubahishe muri byose. Mwami, twagiye tukubona mu bihe byinshi, na n'ubu twereke mu maso hawe. Aho twagejeje kuba igitutsi, aho twagejeje kugira isoni, abo rero tuzageza kugira icyubahiro. Ubuntu bw'Imana bubane n'u Burundi, ubuntu bw'Imana bube ku bayobozi beza b'u Burundi, bagirirwe neza n'Imana, bagira umugisha, baba amahoro. Mwami Yesu Kristo, uha umugisha inzego z'umutekano. Mwami, abafata ibyemezo muri Sena, Mwami, bagirirwe neza n'Imana. Twifuza igihugu cy'ikinyamugisha. Abantu b'Imana, Mwami Yesu Kristo, bafashwe bikomotse mu muryango, abantu babona imiryango myiza, ahantu umuntu wese yakwifuza kuba. Ugaruka rumaze gufata icyemezo cyo kutazarongora cyangwa ngo barongogwe, turabasengeye kugira ngo bakize ibikomere bahuye nabyo mu miryango mu izina rya Yesu. Abamaze kugira agahinda gakabije, abantu baba muri depression, ubakize, ubagirire ubuntu. Mwami, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Turagushimiye ko ushobora gukora ibiruta cyane ibyo dusabye, izina ryawe rikabyubahirwa mu izina rya Kristo Yesu. Amen.